nyene icubahiro ugwaruka mwagendeye mwasanze ivyo rukuru rakora ruriko ririsunga ino mbona kazoza bega nimba hariho urutaratahura ino mbona kazoza hari kwakogwa utaramuzi numwe afise yashene yitwa Umuhubito aramfasha cyane mu kwigisha kuko araja kuraba akongera akabikwiragiza akerekana haba ugwaruka rugejeje rero hajya abajije ikibazo nk'ukizi naganda abwire ko Ubutare bw'Uburundi twasanze butazopfa buheza ntibuzohera ni bwishi none lithium yongere nasanze itazopfa iheze tuzokora gushika imuhero w'isi ugere fere dufise tuzoyikoresha gushika n'umuhero w'isi urinde ugera ntuzeye aya magranite ya marble ndababwije ukuri abatirike bambwiye ngo wabo ngo yaheze jera mubwira nti wacu ntibihera ntibizopfa biheze nyene cubahiro mana mushobora vyose wenyene urukundo impuhwe n'ikigongwe we wamuturinda no habwa icubahiro imyaka n'imyaka nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyakubahwa umushikiranganje wa mbere mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu mwanyakubahwa bashikiranganje namwe ndongozi zitandukanye abaserukira amashirahamwe no munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mwese waruka bamenyesha makuru nagira ubwa mbere nsubire ndabaramutse amahoro y'Imana uyu munsi n'umunsi mwiza umunsi turamutse dusozera urugendo twari turimo turaba ibikorwa byo gwaruka cyane urugendo rwari rufise intumbero ubwa mbere na mbere intumbero yo gukeburana hagati y'ugwaruka n'indongozi ugwaruka rwari rusanzwe ruri mu buruhuko kandi ni vyiza yuko iyo gwaruka ruri mu kiruhuko ruronka izindi nyigisho zigira kabiri nova kumenya gukorera hamwe no gukorera igihugu intumbero y'ibikorwa byo gwaruka mu kiruhuko harimwo cyane gukingira isi gukingira iki gihugu cyacu kugira ngo no gwaruka rubonereho no kwiga kamaro ko gukingira igihugu gukingira isi kuko mwarabonye muri uwo mwaka ingene imvura yatubanye nyinshi imisozi gasenyagurika ikiyaga Tanganyika kikaduga inkukura iratwara ibiterwa ni vyiza rero kugwaruka rumenya yuko iki gihugu tucanjanjwe ko ivu ryacu rishobora kugenda ubwo rugendo kandi rwari rufise intumbero yo kuraba aho ugwaruka rugejeje mu bikorwa byo kwiteza imbere twashoboye rero kubona turibonera neza yuko ugwaruka ruri ku kivi tugitangura umugambi wuko ugwaruka rutegeza kuja ku kivi mu migambi y'iterambere muravyibuka yuko twatagwe tukagira rusasuma rw'ugwaruka rufise amashure novuga aminuje twese turaba ingene ugwaruka ruhejeje amashure rutoca gwicara kuko ni uruhombo rukomeye iyo igihugu cyatangiye amahera menshi ugwaruka umunyeshuri akiga hanyuma ahejeje amashure agaca yicara ngaho ataca amarira igihugu ataco yimarira ni uruhombo runini ku gihugu nico gituma rero twaciye twigira inama tuja hamwe n'ubwo gwaruka nyene turabe icokorwa ubwa mbere rero no gushimira Imana mushobora vyose ko yadufashije kandi tukagira urwo rugendo neza uretse n'ivyo tugashimira Imana mushobora vyose kuko hariho ikintu wamenganisha shari riri ku maso y'abarundi ubu twabonye neza yuko kiriko kiravako
turashimira kandi ishyirahamwe payeje. Umugambi payeje ubwa mbere tukiwutangura twese ntitwabona neza ikizovamwo, mugabo ubivyimbugwa twaraye tubibonye kandi ivyimburwa ni vyinshi. Kandi tugashimira n'abajejwe intwaro. Abajejwe intwaro baragerageje nabo barafasha cyane muri urwo rugendo. Muti none twahakuye iki twabonye? Icambere tuhereye kugwaruka. Ugwaruka twariboneye neza yuko koko ruri ku kivi, kandi kumutahe urwego rw'igihugu rwatanze kugira ngo ugwaruka rushobore guhaguruka ntiwapfuye ubusa. Ubu hariho ugwaruka twabonye neza yuko rwamaze gushinga umushinge ukomeye, batacumva ko akazi ari ukuja gukorera leta, bumva yuko uwo ari we wese ashobora kurema akazi. Vyararutangaje cyane kuko twarabonye yuko hariho n'abatanguye kuzana bishasha. Ikindi twabonye nuko n'ugwaruka go hanze rukorera hanze muri diaspora, dusanga nagwo gwijukiye gukora ibikorwa. Baratashe benshi, mbere n'abatatashe batahiye ko baraza bakora imigambi bakongera bagasubira inyuma. Ico ni intambwe ikomeye cyane twabonye muri urwo rugendo. Kandi twaraboneyeho no kuraba abene gihugu ingene bifashe. Umuntu yicaye muri gisagara ca Bujumbura kenshi ntamenya ingene igihugu kiriko kiragenda. Ayi Bujumbura abantu b'abanyakazi gusa, bava ku kazi bagenda mu mabare. Mu mabare naho niho havugira insaku nyinshi. Umuntu rero amaze nk'indwi agendera mu mubare gusa, umuntu mu vyiyumviro usanga ari umuntu umenga Burundi buhera Bujumbura bugaherera Bujumbura. Nico gituma akamubakiye acamvaho kabakiye Burundi bwose, naho ni ibintu bavugiye mu kabare. Rero narose umwanya wo kwibonera abene gihugu iyo bariko baravuga ngo abene gihugu ngo bukene burabishe. Ndaganda yabwire ko ikibazo ca mbere nabanza kubabaza ko umunwa warose ico ufungura. Bose baremeza ko bafungura kandi baravye mu maso, baravyibushe, barasa neza, umuntu afungura araboneka. Mbere hariho n'intara bavuga yuko ivyo kurya atari vyinshi kubera barimye umwuga umwe, aho ni nko mu Rumonge barimo ibigazi, amahera barayafise, mugabo bategerezwa kufungura basumye. Ariko nabo nyene nasanze uwo mupfuko barawufise kandi bameze neza. Abandi bavuga ngo bakenye nayo Bujumbura, aha mu gisagara ca Bujumbura, muga naho nyene uno munsi twatembeye nawe nabonyagwahe kwashe cyanye gusanga imisaya yarahomvaguritse. Rero ikintu twabonye nuko ubu abarundi bariko baratoha uravye mu myaka yahera. Rero twarongeye turanabona n'intara zirusha izindi, ubona ko ziteye imbere kurusha izindi. Noba nk'akarorero ikomine Mukiki ariyo komine y'ubukene ya mbere ibaho muri Burundi. None ubu niyo komine iri mu makomine atunze, aho bakubwira bati hajya nta muntu adafise amahera ku mufuko, kubera bavuye hasi barakora. Turabona nk'intara n'abakozi ba leta uno munsi usanga baramaze gutera imbere, urababona ku maso. Ahandi bavuga ngo abakozi ba leta nabarindiriye umushahara, mugabo twarabonye abakozi ba leta nabo usanga ubu bifitiye utuduga, amapikipiki, kubera ibikorwa bikorera vy'iterambere ryabo. Ubu nabo nyene rero barijukiye gukora ibindi bikorwa, ku buryo twabonye n'abanyabujumbura, abaye Bujumbura bafise imigambi ruguru hagati mu gihugu. Ivyo byose nivyerekana yuko abarundi bariko barahinduka kandi bahindura n'ingendo. Twarabonye abakozi ba leta barangura imigambi, kuko cyane cyane ahantu hose tubona indongozi twaca tuja kuraba kugira ngo twibonere neza ako karoro baba ariko baratanga. Rero kubona nk'umukozi wa leta yiyororera inkwavu ugaca usanga ubuzima bwiwe bumeze neza, ni vyiza cyane. Kandi akubwa ingene yatanguye ugasanga ahereye ku kantu gatoyi, muguno munsi ugasanga ageze kure.
hariho intara rero nabonye yuko bamaze kugira umuvuduko w'iterambere ku buryo yambona kazoza turiko turavuga tubona neza yuko ijya ishoboka kuko iciza ubiravye umwe wese arabona iwe nyene ico yokora muri urwo rwaruka hariho twasanga baducapuriye igicapo ciwabo aho bazoba bashitse aho bashaka gushika iyo bamaze rero kugira igicapo cyaho bashaka gushika ucumenya yuko mu mutwe baramaze guhinduka kandi bari ku rugendo twarabonye rero yuko imbona kazoza y'ibihumbi 2040 mbere ishobora gushika hataranagera kubera abantu bose bari ku kivi Icigwa nahakuye ni kimwe nuko abarundi ari abantu b'inkerebutsi bakeneye gusa indongozi zibamurikira nico kintu bakeneye iyo babonye indongozi ikamurikira ikabwira iti kora iki dukora iki bose bavira hasi rimwe ico namaze kukibona ikindi nabonye giteza imbere igihugu ni cigwa nahakuye ntagire uzobesha ngo arashobora guteza imbere igihugu ari muri ibi bintu by'amaserivisi amaserivisi nabibonye neza ko afasha abamaze gutunga abo batunze nabo batungishwa no kurema itunga narakuyeho icigwa citwa kurema itunga kandi kurema itunga ntibica ku bintu bikomeye binini cyane ntibica ku bintu binini kurema itunga bica ku bintu bito bito mugabo bitahoraho ibintu bitahoraho urashobora kugira imigambi yaba mukerarugendo igisata c'ingenzi urashobora gukoresha ubwonko bwawe kuko n'ubwonko ni itunga kama ugakoresha ubwonko ku buryo urema itunga umuntu arashobora kubumba umuntu arashobora korora arashobora kurima ivyo ni ibintu biremya itunga kuko ntaho bija biguma birirema uko bigenda kose rero icyo cigwa narakibonye yuko bishoboka uno munsi rero twaragize no munsi twayaze n'abaserukira urwaruka payeje cyane na ya serire hariho umugwi washinzwe ukurikirana ishirwa mu ngiro y'ivyo twari twariyemeje mu 2021 ku bijanye n'umugambi w'urwaruka turiko turavugana twarumvise yuko hariho amahinduka manini cyane ubu rwaruka rurazi citwa ihera nk'ico amahera kare umuntu yagira amahera atazi yava arico gituma bayonona twasanze ubumwe wese arazi kuyarondera no kuyabungabunga turiko turumviriza urwaruka rwarakundishije cyane igihugu ku buryo twasanze na bamwe bahora bakunda gutuka igihugu hariho ibintu batacirirwa baravuga hariho bakavuga barabona bose ko igihugu kiriko kiraduga ivyo twabibonye none rero ivyo novuga nti no kubishimira Imana nkamvuga nti ubu umushinge twamaze kuwukora umushinge uriho kwimenyereza twabihejeje ubu rero nyezina no kuja ku kivi hariho n'ibindi byatumye mbona yuko Burundi bushaka gutera imbere bizana itunga nyene ni igisata c'ubutare igisata c'ubutare nasanze ni igisata n'ubu twohagurukira neza abarundi bagashira umutima mu nda bakamenya yuko igihugu giteza gushora hanze ni igisata nasanze co tunyarukiriza iterambere kuko nabonye ubutare twararose umwanya wo kubona ko buriho kandi dusanga birashoboka yuko tubuhingura tugashora ubutare buhinguye ibi duhora dushora ivu nasanze n'uruhombo kuko ushoye ivu ubushoye inzahabu ukabushoye korta ukabushoye kasiterite ukabushoye oroframite mugabo uwushoye yitwa ngo yashoye nkuba kava ngo ashoye titane mugabo ashoranye na korta bagaca bagura titane gusa korta urumva iribwe nasanze kandi hariho n'abarundi bagira amafrode bagashora ibintu uburundi ntibwigere bumenya ko bwigeze bushora ikintu na kimwe none rero uno munsi n'umunsi novuga ko mpimbawe kubera mu gihugu umunwa urafise ico ufungura kandi n'umupfuko uratanguye kubomboka
n'ikimenyamenya nuko twasanze abantu nk'amapikipiki ni menshi ubu hariya mu bitoki aho twita ngo mu rutoki ubu hariyo imiduga hariyo utuzu twiza usanga dukoze nk'utuzu twini Bujumbura. Ibyo byose ni ikimenyetso yo ku igihugu catoshe, tubishimira Imana. Rero muri aka kagoroba naho niho rero tugira tuvuge tuti sivye imbeshere kuyaga hagira habihiganwa, harabaye gutororokanya ugwaruka gwarushije abandi mu ntara harabihiganwa mu ntara. None ubu rero ugwaruka 10 ba mbere mu gihugu cyose batowe uno munsi ntibaza guhiganwa. Ngira ngo rero namwe abantu mwese nabo tutari kumwe muraza kuronka akanya ko kwirabira ingene abo ba mbere nico kimenyetso c'ibisigaye aho handi. Rero nkabande bakengurukiye kuri uwo mugoroba mwiza, murakoze mwese, Imana ibahezagire. Reka duhere kuri iki kibazo ca mbere bavuze bati mwarabonye ubutare aho bunyegeje. Ubutare ntibunyegejwe bijya navuze yuko Uburundi bushobora kuba hariho igishashara yagifunze ku maso, hariho n'abantu mbere umenga ntibashaka ko Uburundi butera imbere. Birabaho, birashoboka. Hajya ubutare bwari buriho kandi n'ubu buriho, kandi ubutare ntiburi hajya gusa, buri mu ntara zose. Naganda babwire ko Uburundi bwuzuye ubutare hose. Rero ntibwanyegejwe, ahubwo hariho abo tweco twabonye umenga hariho abari barabubikishije kugira bazobukoreshe hageze, kuko n'ikimenyamenya mwarumvise ndababwiye ntitubutoye aho buri. None hari wari bwabuvuge ubwo nyene tubuvuze, hariho abo baciye umengana ibintu vyabo dutoye, umenga turashize ahabona ibintu vyabo twarababonye. Ubu rero twebwe twarabonye ko ari ubutare bworoshe guhingura kugira tubushore bwitwa ubutare. Ico turiko turakora rero nuko abahinga bariko baregeranya ibikenewe. Nababwira yuko hagiye mu Kirundo twaciye tuja kurondera abahinga babinonosoye, baraje barahagendera, baravuga yuko ubigikenewe ari uko amashini yoza vuba. Muganko burashobora gusanga rero hari umuntu hari yabugize gwiwe, kuko mu bintu vyahahora ngaha mu gihugu murazi ko amategeko aheruka guhinduka ajanye n'ubutare, hari ikintu bita concession. Umuntu kamenga ni ivyiwe, itunga ry'u Burundi ryarahawe umuntu. Nibo menga rero twarabinjiriye, ariko ivyo ntibiteye umutima uhagaze kuko ubutare n'ubwo Burundi. Naganda abwira yuko naho ufise itongo ririmwo ubutare, burya butare n'ubwo Burundi, wewe ugaba hajya urima hejuru, babonye ubutare Burundi burashobora kubukoresha. Ubu rero nk'aho hajya turiko turegeranya ibishoboka byose kugira tubuhingure. Sibwo gusa washaka duhingura, n'ubundi butare ni bwinshi twabonye. Hariho za titane, hariho lithium, hariho ntuzeye cuivre. Ubwo bwose turamaze kububona. Ivyo byose turiko turondera ingene twobihingura vuba kugira ngo natwe tugira ico dushorera hanze gishobora guteza imbere igihugu. Rero hariho abaciye batangura kuvyina ngo bararosa amahera, banazi yuko umenga ngo abarundi bazoca bayagabura. Hariho abantu batazi ingene igihugu gitunganywa mu vy'ubutunzi. Amahera sa y'umuntu n'ay'abarundi bose ntibavangwe ngo tugabe, mbe tugabura ngo duce tujahe. Ahubwo amahera y'igihugu araramira bene igihugu mu kuzana umushinge w'iterambere ryabo. Nk'akarorero hari amabarabara abene igihugu babarose aho bagirira ubudandazwa rwabo, ingene ingenzi zigenda. Iyo twubatse ibitaro vyiza, hakubakwa amashuri meza, ivyo vyose amahera y'igihugu nico akora. Nk'ubu muramaze kubona imbuto, igihugu gitanga ibice 50% ku mbuto. No kuvuga yuko umurimyi acagura zimbutse, ayo mahera ava mu kiya ca leta. Muramaze kubona ifumbire, igihugu gitanga ibice 70%. Ayo yose nayo mahera rero mwumva nko buri nk'ikinebwe ntikizi ko leta igiha mahera.
utarima womenya gute ko leta yaguhaye 50% y'imbuto womenya gute ko yaguhaye ibice 70% ku ifumbi mugabe ukora wewe arabizi rero hariho waciye avuga ngo reka mparure nayi wanje ajya ni twese azoturamira mu bikorwa vy'igihugu kandi ndizeye yuko mu bihe vya vuba bizogenda neza gusa igikuru ntituzasubire kwemerera inyatsi yuko idusubiza inyuma isamaza inzego z'igihugu aho twakoze ibikorwa vy'iterambere hanyuma mwabajije ati ni igiki twabwira abarundi bagenderako ni rya jambo nyene abarundi ico tubabwira imbere ni heza cyane ico iyo turakivuga hariho abantu bibaza ngo n'ururirimbo kugira umenye ko imbere ari heza ubanza kuraba iyo uvuye ukaraba aho ugeze ugaca wiyumvira ingene imbere hazoba ufatiye kuvyo ufise uno munsi nk'akaroro ndabwire uravye ingene twari tumeze mu 2005 niho nkunda guca nerekana aho turabira umutahe twatanguje mu 2005 ni murabe uno munsi ivyo wavyaye uwo mutahe kandi bwari ubusa raba uno munsi rero ivyo dufise uca bifata nk'umutahe uwo mutahe rero nawe uzoca wunguka kuko umurindi ucuba munini kuruta ico rero nobwira abarundi ntagiye usubira gukekeranya imbere ni heza iyo rero abantu menga hariho abantu bamaze kubona kumenga barihebuye gushikaho biyakira abo bantu rero bamenye yuko iyo umaze kuvuga ngo ntaco maze ndi nta magara biragenda uko nyene nico gituma abarundi bose boraba neza bakabona ko batakiri hamwe twari turi mu myaka iheze bacamenya ko imbere ari heza kandi heza cyane umutahe turawubona turawufise ubu jewe iyo ndiko ndagenda mu modoka nkabona nkahora inyovu hose ubu bariko bararima hahora inyovu hose ryashinge ubu rivuyeho je njamenya ni imbere ni heza cyane kuko uno munsi urimbura no mu mwaka uzukimbura n'uzokurikira ukimbura murumva yuko ivyo wimbuye gusa nitumenye gukoresha neza umwimbu turose imbere ni heza cyane rero niho kantu novuga nti bagende bari novora bose mwavuze yuko hari hugwaruka byagenze neza rurunguka n'urundi rwahomvye twarabibonye hari habo usanga byarankiye ariko naganda abwire yuko burya umuntu ugira amenye ko yateye imbere arabira ku ntambamye bagiye barahura le succès se calcule par le nombre d'échecs umuntu adashobora kwemera yuko ashobora kunanirwa ntashobora gutera imbere rero abo ovyase ntibatane n'akagazuzo kuko barabona neza aho vyankiye niho nyene baca bavura rero muvuze muti none payeje mbega bizogenda gute kugira subire kuronka ahubwo ibandanye guherekeza ntiguta umugambi payeje n'umugambi wo kuduza ugwaruka tuba tuguherekeza ntaho tujana ntuduhombana kandi none abahovye ni bake cyane ni bake abahovye kuko payeje iha mahera abantu bagiye kore mitunga abavuga rero ngo barahomvye suguhomba ni nka kurya imvura ishobora kugwa uko ishaka ntitwovyita rero guhomba abo tuzobavyura tubandanye kandi bizogenda neza kuko turabona ko beshi vyagenze neza hariho abandi mugwaruka batabona ico bokora niyo payeje naho yovuga ngo ndagwa yumva ko ahubwo yoca nja kuyarya atumva ikintu erega hariho abatabona iyo bahera niyo bahereza abo twarababonye mugaduca tuvuga yuko abo nabo umuti wabo uriho nukuvuga ugwaruka ruhabona rubona kure nabwo ruca rubaha akazi hariho mbere ni n'ayandi mayeri turiko turiga kuko je narabonye yuko nk'ubu muntu uvuze uti basi wewe ko vyase ko witangurira akiri imiswi yanje yorore je ndagukoresha uzoyinzanira yeze uzoyinzanira burya abarosa akazi azanye uragura ugaca usanga uramuhemvye nkuko umenya ariko akorera uwundi muga ukorera azarakora niko nawe akanura rero ubwo gwaruka abatabona iyo baja twarabonye yuko abahabona
nabo baheza bakabavyura bakabaha akazi hanyuma bahomvye nabo igikuru nuko bafise ishaka ryo kubandanya bakora mugabo si heshi twabonye bahomvye. Hanyuma rero hariho ikindi kibazo mwavuze nyene kuri ibi bijanye n'ubutare muti twatumiye ugwaruka gwize nibijya ndababwira ntumenga kare twari impumyi aha dufise aba engineer bashoboye bijya vy'ubutare ni benshi cyane ntibarampa icegeranyo kuko biyandikisha muri payeje muraza kumwegera mu mubaze abamaze kuyandikisha mugabo ico twasanze nuko twasanze bariho aba engineer mu bijanye n'ubutare bariho ubu rero ico dutegekanya erega hariho nabiyandikisha bazi ngo bagira ronka akazi hariho ikintu umenga umva udahawe akazi n'uwundi muntu kandi ivyo twarose umwanya wo kubivuga burya nta muntu asaba agenda atunze ntashobora gutunga asaba ngo mpakazi ntiwigera utunga kuba ari kugira baguhe serumu gusa izotuma uba hege ntica ntikize nyene uzobaho serumu twebwe iwacu bacita ruhebuza nyene uba warahebuye nyene kudashobora gutunga abandi bakaza baraguha utwurya nta kundi mugabo utegerezwa gukora rujya gwaruka rero twe dushaka kugira inama kandi ubunyene bwa vuba umwiherero utuzoba twiga amayeri y'ingene twokora kugira ubu butare bwacu rutangwe kubuhingura kuko murumva ko n'ugwaruka gwavyize ruzi kubwimba ruzi n'ingene bashobora guhingura abarane nitwashira imitwe hamwe ubwo gwaruka gwose ndazi yuko dushobora gukora ibintu ugasanga turafise nk'amahinguriro ashika 10 y'ubutare nko twarasanze aho bariko barubaka ihinguriro rizogira ajya amamarble nko habaye nk'amahinguriro 5 murumva bica bigenda neza ubwo gwaruka rero dushaka gwo nyene ko nagwo rudufasha kwiyumvira kandi tweho twaciye tugira mbere nitombora kubera murabona twebwe tugenda dukura ivyiyumviro vyacu menga sivyo guteza imbere igihugu erega race ndonkamwo nabo twoba turatuma barashika bane abana ce nkuramwo dutuma kuja kuraba ingene ubwo butare twotangura kubuhingura nabo bandi rero bazoza badufashe usange mbere bonyene nibo baciye bahinga bo kubikora tugize amahinguriro menshi twimba heshi nibo nyene burya bazobikora nimugire ngo nabandi rico ituma namvuga ngo igihugu gitezwe imbere na beneco mwavuze nari nabivuze yuko payeje yogira amakenga ndabwire keshi hari ibintu dukunda twebwe nyene kwiboha tutabizi umuntu atangura kwiyumvira ibibazo ataranakora ngo mbega nokora ikinzoronka isoko naho umenga uriteza umutego payeje nayo ngaho numva umenga mushaka kwitera ubwoba ngo ntubahe kuko ntuzi ko bazoyazana twoca duhagarara none mbega umurimyi warimye abazi ko bizomera ko ameze imana rero nabo bandi naganda barebeshe je ndafise icizere neza kandi uretse n'ivyo hariho ibindi nabonye tuzohinyanyura mu itunganywa rya payeje kuko hariho ico nabonye ntarinzi kandi nibaza ko tuzoca tubihinyanyura turi kumwe n'ubushikiranganje bw'ubutunzi kubera twasanze abasubije erega baratangwe gusubiza benshi barasubije hari nabo umenga barahejeje ahubwo gusubiza mugabo ingorane basubije twari tuzi ko abokoreye abandi none basubiza bayajana mu kigaga ca leta kugira abandi bokoregwe rero biragoye no kuvuga numugano uhera twe twashaka umugano udahera no kuvuga abasubije payeje gaciho uwundi asubije igaho uwundi uwo wundi agasubiza aho uwundi gushikaho n'utaravuka uno munsi azovuka asanga uwo mugambo bandanya nivyo twashaka kokoreranira none twasanze bamaze gusubiza bose amahera aciye asubira mu kigega payeje gacibura rero ingene habo bandi novuga ikirindira uwundi mwaka gucererwa rero niho nasanze twace ducererwa kuko nk'abamaze gusubiza arabusanga basubije bamaze gusubiza nk'imiliyoni 25 urumva nkaho nkwasubije miliyoni 25 babace bahundi none vyaciye vyanka ariko twarabonye aho vyavuye murazi ko payeje gitangura nawe nyene yaracumbagiye cyane abantu batabona iyo bija niyo biva mbere hari ababona ngo aya mahera turayataye nkuko nyene waruhejeje kuvuga hari ababona ko atakaye ariko naganda abwire ko atatakaye ajya mahera kuko turabona yuko no munsi turayabona ahari n'abatarasubiza nuko tuyabona ahari kandi no munsi bazo barasubiza ku kwezi
mwavuze ibintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe ngo abavuye mu zabo baravuyeyo turiko turabungabunga aho bari twongera turondera naho ega uramenya nuba amazi aracuzuye mugatumba nuno munsi amazi aracuzuye kucuvuga rero ngo bataye burajya amazi nagira ahubwo bari kuvuga uti mbega ntaco mwogira kugira nabo baronke aho barima ni burya turiko turagikora murazi ko twari twanabasavye twabwira tuti nyabuna hajya ahantu hamaze gutwagwa inshuro imyaka yose nta narimwe amazi atazana nta kibitwereka ko n'umwaka uza ahubwo atazokuzura cyane n'ukurikira huzure cyane ahubwo twiga ingera ahubwo twobashira aho babandanya bakora ibikorwa byabo by'iterambere narashimye hariho umwe yigeze kunyandikira kandi baza baramuhaye hakorera niwe yavuze ati jewe ni munshiri yo mushaka hose mugasi nemera ko umugambi wanje w'uburimyi n'ubworozi uhagarara ndamubwira ntigenda wegera ubushikiranganje bujejwe amatongo uwo baramaze kumutunganiriza n'abandi rero nitwe turiga ivyo nawe kuja kuvuga ko bazamurajya amazi ndabweje ukuri ntawuza hazogira kujya tutagishijwe inama mukuza ndiko tutovuga ngo turazi amazi hazoherera ahubwo no kwiga ingere nabo nyene batogoma bicaye twobashira abo bashobora kubandanya imigambi yabo y'iterambere mwavuze ikibazo cy'ubukene bw'imbuto urero muratagwe bavuga ubukene bw'imbuto vyerekana ko abarimyi babaye benshi aha je nca ndyoherwa gose novuga natwe abagwiza mbuto aho duca tuba nabo tubagirira kariro nabo baduge abagwiza mbuto babe benshi ku mbuto y'ibiraya ndazi ko mwavuze cyane ku mbuto y'ibiraya ubu abantu benshi bariko bararima inyovu zose kandi benshi bahera ku biraya nivyo bivyura isi n'ingoga mbere rero mwishira hamwe izabu twaragerageje mwishira hamwe izabu turiko turababwira nabo nyene ko baduza umurindi wo kurondera imbuto burya imbuto nyinshi murabona ziva muri izabu hama turiko turatera intege n'abikorera ivyabo nabo bagwiza imbuto izabu yari kwe kudukorera bijya vy'ubuhinga ihejeje hariho abamaze kugira zanzu barimamwe ibiraya kugira ngo imbuto ibe nyinshi abamaze kuzigira rero nabo baba ariko barafasha leta nkabantera kamo n'abandi mwarabonye aho nagendeye bagwiriza imbuto z'ibiraya nyene rero n'abandi banyumva ntibazohomba nibafate umugongo izabu bubake zijya nzu barimamwo kugira ngo tugwize imbuto cyane y'ibiraya ko zindi mbuto nazo nyene turacazerinze ariko burya abarundi ne dukunda ivyacu ne tubikunde natwebwe je naragiye kuraba umurima twimbuye w'ibigori mu Kirundo ari bigori vya bindi nyene vy'iwacu nsanga cyo kimwe umwimbu uregeranye nabijya vy'imbuto dukura hanze rero ntidutana akagazuzo zijya mbuto zacu nazo nyene n'imbuto hanyuma dutangure no kuyikorera imbuto ngahi iwacu gushikaho twebwe turazoba dugikura ibintu hanze erega n'iterambere nuko nyene dutangura kandi turabona iyo tuja mwavuze ngo ifaranga ngo rita agaciro ifaranga none mwebwe murazi kugira rigira agaciro cyareke kugira agaciro ingene bigenda kugira uha agaciro ifaranga ryawe urimbura vyinshi hanyuma ugashora hanze ifaranga ripimwa ku munzane w'ivyimburwa naryo nyene rero ntimuvuge ngo ifaranga ry'uburundi ryataye agaciro nagenda babwiye ko atagaciro ryataye ifaranga ry'uburundi genda mubaze mu karere ngaha aho ubuzima bworoshe ni ngaha i Burundi niho buzimbutse bose mubabaze n'ubu mubaze abavuye hanze aho ufise ibihumbi 20 mu Burundi urafungura neza nibaza ko ari hangahe ufise ibihumbi 20 ufungura ibihumbi 20 by'amarundi ifaranga ryacu rifise agaciro mu Burundi none wagomba rigira agaciro mu Bufaransa iri Faransa narababwiye jewe nzi gupima ku munzane aho nabonye ivoka i Burundi igugwa $200 muri leta zunze ubumwe za Amerika ikagugwa $5 bisigura ko $5 angana n'200 genda murabisahani y'injya muri leta zunze ubumwe za Amerika ayigugwa n'isahani y'injya ngahi i Burundi ibingana ubwoko bumwe ucumenya yuko amahera waguze iyo sahani ngaha mu Burundi angana nariya yuriya
rero igituma bavuga ko ubuzima bworoshe uzanye amadolari 50 i Burundi urarya ugahimba ahandi ugana muri restaurant ukava yamaze yose ariko ngaha ararya gasigaza uratumira abagenzi mukajana ufise amadolari 50 aha mu Burundi uratumira abagenzi mukava y'umuhimvye rero ntihagire umuntu azose avuga ngo ifaranga ry'u Burundi rya gaciro mufise ingorane kuko babahenza bo hanze muza gupima ku munzane irirundi n'idolari idolari ni ry'abanyamerika amarundi n'ay'abarundi mwebwe rero mugiye gupima ku munzane ayo mahera abiri muba muhejeje gutakara pima umwimbu ufise itunga ry'ibintu ufise n'amahera ufise mu gihugu niho ucumenya itunga ry'u Burundi ntihagire rero uzosubira gutuka ifaranga ryacu ngo ntirigira agaciro ndabwije ukuri amajana 2 y'amarundi yaririye dufate ibihumbi 5 by'amarundi biririye mu Burundi bingana n'amadolari 50 uyaririye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikindi mupima ni muraba ubuzima bw'umuntu erega byose bipimirwa ku buzima niyaba ishati ijewe ndayigura ibihumbi 100 mu Burundi muri Leta zini ugasanga igurwa amadolari ndazi ko atari munsi se munsi y'amadolari 30 none wumva gute ibyo byose tuze turamenya ingene dupima ibintu niba ushaka rero ko ifaranga ryawe riduga gose rikagira agaciro gakomeye gwiza umwimbu ushore hanze Burundi niba ushaka kubona amadolari natwe dufise umuyoro yayo genda dushore hanze kandi niko agaciro k'uburuka amahera y'u Burundi urumva ya madolari harura ko azoba hejeje kuduga kubera iki dushore nk'Ubutare uno munsi uzubona dufise imiliyaridi nka 10 z'amadolari hajya mu banki nkuru y'igihugu muca mwumva yuko amahera y'abarundi ntibazosubira kuduhayira n'amadolari tuzoba tuyafise tugiye kugura ikintu hanze dusanga natwe duhagaze neza cyane tunyarutse rero nimwamushaka yuko ifaranga ry'u Burundi rikomera tunyarutse dushore hanze kugira duheze dupime ku munzane ayo mahera abiri tuba tutamadolari mufisa ngahe n'amarundi nangahe duce turaba ikirusha uburemere ikindi rero are ntumugire ubwoba turi ku ntango turiko dugetera tuja ahantu heza umwe yagira abaze n'abandanye ugwaruka bwo mu Rwanda nago rumaze iminsi ruzaruranyandikira rumbaza ibibazo hanyuma benshi bandavuze ngo twugurura imbibe ndababwira nti nta munyarwanda n'umwe yankiwe kuza mu Burundi Rwandere irakora imbibe hajya ku rubibe rw'u Rwanda ni ikibazo cy'umutekano gusa ico naco aho kirazwi no kuvuga yuko nezerejwe no kubona ko inyishu nari natanze ariyo umunyarwanda yashitse mu Burundi iyo natanze ni vyiza cyane hanyuma uravuze ko vyerekeye aba rero babanyatugenegene twarababonye nivyo harimwo abazi gucapura abazi abaririmbyi bose no kuvuga navyo nyene no kurema itunga abakinyi no kurema itunga muri Afrika rero muravye niyo ifise akaranga gakomeye cyane gashobora guteza imbere ugwaruka rwacu abaririmbyi abatamvyi abivyese ni beshi nagira mbere ndakubwira yuko twebwe mu Burundi twabaye abambere ndetse no hanze ugwaruka rwacu ragenda n'ingoma abo bita amagaba muri Ethiopia babaye abambere baherukayo ingoma z'u Burundi ahantu hose zigiye kandi urasanga baza kuzirorera ari benshi nitunga dufise kandi urazi ko ingoma z'u Burundi zisanzwe ari nitunga ry'isi yose rero uvuze ngo warambonye naje ndiko ndazivuza no buryo bwo kuziha agaciro kuko naje nari nsanzwe ndumuvuzi w'ingoma nkibasha nsanzwe ndumuvuzi w'ingoma ni vyiza rero turiko turateza imbere n'abaririmbyi kugira ngo nabo bashobore kurema itunga baciye ku mpano zabo bafise muri Afrika rero ndabona yuko ku ruhande rw'u Burundi turiko turakora mugano muri Afrika turabatera intege babandanya mpora mbona abarundi bagiye mu Rwanda
kuririmba canke kugira komedi, nkabona abanyarwanda baje no kugira komedi, amahera barinjiza kandi nitunga. Bijya rero nivyo gufata umugongo birananezereye kuko bibohora no mu mutwe, nico ituma dutegereza kubiteza imbere, kandi turafise n'ubushikiranganje bubijejwe ruguma rubyitwararika. Nawe mbanje kuba kengurukira cyane kuko numwitaho ugwaruka vy'ukuri samajambo muri umugenzi w'ugwaruka mukaruka mwari mufise na leta yose mwaravuze muti reka ndabugwara kuri ku kive saba bari ngaha babamera amashino kuri kose twebwe turabikenguruka gose. Ego nivyo muheruka muri karavane inkebuzo aho mwagendeye ugwaruka ruri ku kive, turi mu gihe hasigaye imyaka 15 n'amezi 3 n'iminsi mikeya kugira ngo Uburundi bube igihugu cifashe kandi kanatsinda dutegerezwa kuba igihugu cifashe nitwashobora kuja hamwe twese tuje ku kivi. Kibazo canje gihagaze ngaha nyene icubahiro ugwaruka mwagendeye mwasanze ivyo rukorakora ruriko rirusunga inombona kazoza, bega nimba hariho urutaratahura inombona kazoza hari kwakogwa iki kugira ngo na wa wundi adafise akaradiyo na wa wundi abura akanya gato ko kugira ngo akurikirane ano makuru mu mushikire zijya nkingi zitanu azumve neza. Murakoze cyane. Taramuzi numwe afise yashene yitwa Umuhubito, aramfasha cyane mu kwigisha kuko araja kuraba akongera akabikwiragiza akerekana haba ugwaruka rugejeje. Rero hajya abajije ikibazo nk'ukizi nagira ndababwire yuko ugwaruka mwarumvise hose nca ndabaza ntinyereka imbona kazoza kuri ivyo uri kuravuga. Burya rero abantu bazi yuko murabona inkingi bavuga ngo ari aho bavuga ngo engagement de l'État, mugabo mubona umenga ntahanditse engagement de citoyen. Mubisanzwe igihugu cyose bwa gitera imbere nuko abene gihugu bose baba bateye imbere, nuko bose baba bari ku kivi, kubera ikigega ca leta cinjizwa gikomezwa n'ibikorwa vy'abene gihugu. Uno munsi rero ndavye ugwaruka bose baranyereka imbona kazoza, nk'ubu ndabona banyereka amahinguriro akomeye cyane. Reka ndabereke nk'ubu umuntu atangura kutuntu duto duto muga tugashika kure. Uno munsi hari habona gendeye babiri nabonye aba ari kazoza gakomeye cyane. Nagendeye aho bakora amavuta yabigeme mu mutwe, barambwira yuko aribo bikorera ayo mavuta bakayakura mu biterwa bonyene bakakuramwe amavuta, ayo mavuta bagayateranya akaba amavuta meza cyane kandi naturel. Nagiye ahari parfum wenyene ayikorera ngaha, mugabo kare twari tuzi ko parfum ava hehe kure. Nuvuga yuko nk'amahinguriro, igisata c'amahinguriro ndabona kugwaruka ruriko rukora rurondera ayo mahinguriro. Hari aho nagiye bakora ubuki batweretse imbona kazoza yabo ingene bashaka ko rizo bihinguriro rikomeye. Twaragiye mu ntara nyinshi turaba bose ugwaruka ruca rukwereka imbona kazoza. Nk'ubu narabonye abakora omo, nk'ujya akora omo vyerekana ko mu mutwe akubwira ati nshaka ko rizo bihinguriro rikomeye ku buryo ata omo izosubira kuva hanze. Rero imbona kazoza niyo turiko twubakirako. Abene gihugu bose bamaze kuja kukivata n'umwe asigaye, ndabwije ukuri iyo myaka 15 ntizohera. Reka je ndababwire je ngize ibiharuro ndaba kuva mu 2005 gushika uno munsi haheze imyaka 20 hafi 20 ni imyaka 19 na uravye mutahe twatanguje mu 2005 ukaraba uno munsi aho tugeze. Uyu mutahe dufise uno munsi ndabwije ukuri mu myaka itashika na 10 muzobona Uburundi dupfe kuja kukive gusa kandi ntagire udusubiza inyuma. Ibi bya bindi ngo indyane ivyo ntibidusubiza inyuma, atagi dusubije inyuma mu myaka 10 ndazi neza muzobona aho Burundi bugeze. Kubera iki? Reka ndabaha akarorero, je mu 2005 nta nzu nari mfise, uno munsi ndafise inzu. None ayo mahera nakoresheje mu kubaka inzu ubu nca ndayakoresha iki? Nuvuga hari ikindi kintu cy'iterambere nca nkora.
nawe we hariho ivyo umaze kuronka nawe uramaze kuronka n'ubundi yararose uno munsi avuga ati jebi narahejeje kubironka ubu amahera yakoze ibi ubu rero ngenda yakoresha ikindi kintu uzoza ubona twese twamaze gushika rero jewe ndafise icizere nciye mu gwaruka ndavye umuvuduko bariko mwewe uriko baza ikibazo kijaje n'ibiti burya ivyo mwita ibiti ntibiteza imbere igihugu nibikogwa rero muvuze ngo ugwaruka bari ngo ruzoja ku maposte yose ntiwavuga ngo igihugu caca wamaze kwishamo ko ari igiti aho honyene ubuhejeje kuvyica umaze kumva ari cicaro ariko ugwaruka ico nkundira barahanurana ubu ico nkundira ugwaruka barahanurana twebwe abakuze yego nivyo ugwaruka ntirutwabuka kuza kuduhanura mugabo ugwaruka gwogo rurahanurana je ndazi yuko naje naratangaye sinarinzi ko afise imyaka nk'iyo ikamyaka afise 26 ucubona ko ari umwana aciye ubwenge w'inkerebutsi ashobora kuzotugirira akamaro hama mwene urya rero ntabarugara imitsi nuvuga aragondeka ukashobora kumugorora bigakunda rero ubu turiko turondera abahinga twebwe twize kera murabona hariho ibisata tutigamwo nk'ivyo vy'ubutare bambwiye yuko ngo abize kera ngo bacumva ngo ni kere y'umusongati barashaje bose ubu umusanga ubu abahinga nabajubu nyene abo bajubu urumva rero iby'ubuhinga ntiwoza guha umuganga ngo umuntu aje gutera urushinge atari muganga birumvikana abo bahinga aho tubona hose hazana itunga y'igihugu duteza kwaronderera abahinga kuko ivyo vy'ibiti nivyo vyatumye abanyepolitike bavuga ngo bagiye guhiga ngo ibiti ngo baje mu migambwe muguno munsi twebwe ntidugikeneye abo kuvuga ngo n'abanyamugambwe dukeneye abahinga n'abavyize rero dusanzwe bavyize ari ngaha araza akabikora nyene ubu ntihagire uzosubira kwiyumvira ibiti n'abagiye bagiye muri OBM ntibiyumvire ko ari ibiti mbere mu ndababwire nabwiye ntinzobaha bene gihugu bonyene babihanire nibataza ritunga naramaze kubagirisha inama ndabagisha naraciye amahane ndababwira nti nzoza na bene gihugu babihanire bonyene kuri stade muravyemeye rero ugwaruka bwa mbere ni mureme turi kumwe kandi muhiriwe muhishije no mu biro by'umukuru w'igihugu ndafise ujejwe gwaruka nyene rujejwe ibibazo by'ugwaruka no kuvuga ubu ndamenya ibibazo by'ugwaruka ntarinze gutama ndibaza yuko rero tuzobanda dukorera hamwe twese mugabo ndabihanije ibintu by'ivyicaro ntimuze muraharanira ivyicaro twava dusubira inyuma ahubwo duharanira ibikorwa ntiduharanira ivyicaro ariko nagira ndababwire yuko burya Afrika iri kwirahaguruka kandi iminsi yose bihera kuri bitoyi bigatera biduga nababwiye yuko icambere Afrika tutegerezwa kurema itunga ugwaruka dufate ndabahe témoignage yo ngaha mu Burundi jewe natanguye uburongozi hariho ururirimbo hose ncamwe mu gwaruka gwitwa chômage igitero cari chômage icitabirizo chômage ndaraba none aba urugwaruka tuzoronka akazi turuha gute ico twahereye ko twabanje kugira rusasuma nimwiyumvire ahantu twasanze dufise ugwaruka ibihumba 400 bafise amadiplome yo hejuru mugabo abo bose batagira ico bakora twaratawe turiyumvira ubwa mbere bwobwo twabanje kugira definition y'ico bita chômage bobo bavuga ngo nukubura akazi je nanje nkavuga nti nukubura ico ukora tugaca tubaza none wabuze ico ukora muri ibihugu vyacu ni bihugu bikiri inyuma ibikorwa biruzuye ni vyinshi cyane ndibuka ntanza akaroro nkavuga nti genda ukubura ibarabara ndakwereke ko atari akazi ukubuye ibarabara ujya mwavu ugacuzura uvomera n'amazi warurunza ahantu urabongera ukaba mase
ayo masa abarimyi baca baza kuyagura uburosa amahera. Ico ni cambere numva novuga nti kugira ngo ugwaruka uruhu umwizero ugwereka ko rushobora kuronka ico rukora. Rero nabivuze kugira ngo amahoro ahungabane ugwaruka rubona umenga ntirugire ejo. Rukumva ari ikindi kintu ngaha muri Afrika catwononeye ikintu citwa leta. Leta umenga ni societe prive, abene gihugu umenga ntibari muri leta. Iyo rero bagiye kugwana umenga ariko bagwana n'umugwi societe prive, bari bagira ko ariko bagwanya igihugu cyabo. Ugwaruka ni wagenda ugaturira inzu, ugaturira imodoka ni igihugu. Mugabo umenga uturiye imodoka y'iyindi societe, umenga hariho umugwi witwa leta n'umugwi witwa bene gihugu. Icambere burya rero twotangwa kwigisha abantu no kumva yuko ugwaruka ico gihugu ni gwaco. Naho twebwe harabaye imyerekano ngaho i Burundi mu 2015, amahera twakoresheje kugira ngo amabarabara n'ubu hariho amabarabara tutarashobora gukora uruhombo, amabarabara yasambaguritse, dukoresha amahera menshi kugira ngo dusubire kubikora. Ayo mahera iyo twayajana muri payeje uno munsi abageze kure, mugabo ucuja gusanura ivyo wowe nyene wononye. Ico rero tubanze twumve mu rugwaruka, navuze n'abaridere bumve yuko bari kumwe n'abene gihugu bose, ibi bitunanirire hamwe, ivyo dushoboye tubishoborere hamwe, kuko twese turiko tugenda tururunani. Hariho nirindi jambo nanje nagumye nkoresha, turi kumwe twese birashoboka. Iyo muri kumwe mwese mukugira urunani, none ubwo gwaruka ruzoja rugumuka nande ko rusanga ruko rugumukana gonyene. Hariho ivyo mvuga, uzosanga n'abakozi ba leta bavuga ngo bagire greve, bibagiye yuko bariko bonyene bakorera bonyene. Ivyo byose izo ni inyigisho ku influencer. Rero muriko muravuga abaridere turi mu manama, ivyo twamaturiko turabivuga. Jewe nk'umuridere champion wa agenda wa programme jeunesse paix sécurité, jewe n'igihe nari ndongoye East African Community, naguma mvuga nti dutegerezwa kuraba ingene ugwaruka n'abakenyezi nabo bagira ikibanza muri East African Community, kugira ngo tugume duhanurana twese, bumve ko umwe wese afise uruhara ashobora guhanurako. Rero ngaha twama tubivuga abaridere nuko twese twobishira muri ideology irongora akarangamutima karongora igihugu ingene kigenda kugira ngo abene gihugu twese z'abindongo z'abene gihugu tugira urunani twese duce tugenda turi kumwe. Ivyo rero nivyo dukwiye kwiga ubu kuko sivyo vyahahora kare. Umuntu wese wamenga hariho uri muri leta hakaba n'umwene gihugu, amenga hariho ugwaruka n'abakuze, twese nitugira urunani. Ugwaruka rurakeneye abakuze barakeneye ugwaruka, twese rero ni vyiza ko twoja hamwe tugatera imbere twese. Muri urwo rugendo haciye hazamwo n'ivy'isuku, hajemwe ivy'isuku kuko twasanze ari nkenerwa cyane. Ugwaruka natangaye benshi n'ubu hariho twagendeye bakora mu micafu, bagakora amaparete y'amagi, hariho twagendeye ugaca usanga hariho ahantu twagiye dusanga ibipapuro vyinshi, nk'ayo baba bapfuma bavyegeraniriza ahantu bagaca bahamagara bagiye bati ngo mutore, mugabo ahitamwo kubisanzaza. Mbe burya murazi yuko ziya plastike zivamwo amapave, murazi ko ziya plastike bazihingura zikavamwo ajya amatwiyo nyene. None ni kubera iki abantu badashobora kuvuga bati mfume nza ndabibika ndavyegeranye nzobishora, erega ari matière première. Rero uvuze ngo hari umugambi utomoye wijanye n'isuku, twavuga tuti utunganije neza. Isuku mu bisanzwe umwe wese avuka azi ko ategezwa kugira isuku mu bisanzwe. Ivyo ntirinda kuvuga ngo umugambi aho uri hose ategezwa kuba isuku, ariko jeraga ndababwire jewe iwanje ndi allergique ku kintu kijanye n'umwanda. Muravyibuka ndi umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano, nije nataguje byo gutera amashugwe, ngatera amashugwe bagaca bahonyora aha kuri Boulevard du 28 Novembre. Abantu kubera ubusirimu ntibari bwasirimuke bagaca bahonyora. Umushikiranganje w'intwaro hagati nzahava ndamubaza n'udushugwe nasitse nitereye ku bushikiranganje bw'intwaro hagati, vyaragiye kera hajya nasitse. Muravyibuka ko hari hateye amashugwe,
muribuka ibiro by'abaguverineri hajya kera hari inyovu turavuga tuti oya ntibibaho nta muntu akorera ahantu nk'imuyinga imuyinga aho ryari ishinge aho biriko biraza hajya muravya nabonye basubiriye kuhakora hajya kera hari inyovu rero igihugu no kugishariza umunsi wa gatandatu narageze soni ndababwiza ukuri jewe naratangaye aho mbona umuntu anyegeza umwavu akanyegeza mu kigiwe ngira ngo no munsi wa minisitiri mushitse ku kazi mwabibonye yuko ntarira busema hariho wanyandikiye yavuze ngo by'ukuri ngo ntiwarira busema hariho abantu baronderanye n'ahantu mu kigobetezo hari inyuma agakubura ari yaja guta bijya no kutasirimuka kandi naragira ndabwire kudasirimuka n'ubukene nabwo n'ubukene muze murabe ruguru hariho abavyeyi usanga bafise amahera mugo umwana wiwe akajya amatoza mugasanga yambaye impuzu itameshe erega so kuvuga yuko impuzu ngo nuko ari ku minsi y'imirimo ngo cawambara impuzu itameshe hari ico bita inkima uri kurakora uvuga uti ni sorupete barayimesa mugabo igumisubira gucafura mugabo urayimesa ibyo rero ni ibintu byo kudasirimuka ubu rero harageze yuko tugira isuku neza aho tuba aho tugendera ubu mugambi mbere abajeje ngo hari umugambi ukomeye ahubwo nibiro je umutambukanye w'umukuru w'igihugu bijya birabiterambere OPDD barabivise muri programme deshe zero ni ikintu tutegereza kuguma dukurikirana twese mugabo mu bisanzwe ico ne cyari kwigishwa ahantu nabonye hari imicafu nyago bayikuyeho no munsi ahantu kuri sentare y'ubudandaji na titre force nabonye n'ukwezi korinda guhera ahubwo batarabe sinzi ko bazobimara kabisa ni vyinshi hari n'ahandi hantu ngaha impande y'irya building ya mituwele naho nyene navuze nti ngaha no munsi ubwo ntibobimara ukaraba aho twahereye tuvuga mugabo vyerekana kudasirimuka kandi ndamaze kubona n'ibihugu vyinshi byateye imbere navyo aho byarahaciye ibihugu byaravuga ngo nta uzosura kwegera igisagara tambaye ibirato kandi abantu baca basirimuka ubibabwiye ngo ndazi yuko mu ndwi imwe noca mu bushikiranganje butandukanye zosanga hose hayagayaga mugabo ikibabaje nuko muzava muca mu biheba no kwamiza ikintu cy'isuku no kwamiza ko imisi yose ndibuka icegera cy'umukuru w'igihugu ariko aratema hari ya kwantare yagiye gusa ndavuga none barananiwe kumva yuko ahabo hatera amashugwe n'ubu mpora ndabivuga urabona ajya ariko ibarabara nico nateje yo yajya mubona hari ya kwantare ajya kwikaburimbi mugabo narindiriye ko bacavuga ngo duce tubandanya gushika ajya kuruzi rwa Gasenyi narabuze kandi namaze kubivuga mugabo nk'ubu ndabivuze bica birengana n'ubu ndabisubiyemo uzurabe ko bazobigira gushika nze ndamukwege ubujeje administration gestion ndamukwege ndamujaneho ntikuva udatanguye azoca bikora urumva hariho ukuntu gusirimuka bitaratuzamwo neza ariko ndabasavya abarundi mwese mwumve gusirimuka igihugu tugitera amashugwe nagiye kurabaho jado bariko batera amashugwe abajene bonyene ni bariko batera amashugwe ku mabarabara nashimye ncamvuga nti none ngaho bari barindiriye iki kwa jewe ndinda kubibabwira jado bari burindiriye cewe kandi we bari usanzwe aho rutera ibiti ngaho mu gisagara mugabo nkajya wamenga ntibiboneka uko igihugu rero gitera imbere niko tuza turabona nakabura ariko ndababwira yuko hari mwizero ariho mwizero je ndavye abarundi bariko baritwararika igihugu cyabo cyane bijya bintu byabo muri diaspora ndabikunda cyane abo muri diaspora bariko baraza twanaho nyene narakuyemwo hariho abazi ivy'Ubutare cyane tuzoza turakorera kuri video conference mugaje no babwira yuko tugira ingufu zose zishoboka umwaka wa 2025 no mwaka wo gukora kugira ngo Burundi butere imbere no mushikiranganje w'ubutunzi namubwiye nkeneye yuko umwaka wa 2025 tuzoba dufise reserve de change irenze umwaka do mu 2026 tuzoye dufise reserve de change irenze umwaka kandi narabonye ko bishoboka ngojya nayo mubwiye mugabo hariho nkaho uca curi ku mutwe wa energy mine
nawe nyene namubwiye dutegerezwa gushora ubutare uko bigenda kose gushika Burundi butazokwinjiza munsi y'imiliyoni 50 z'amadolari ku kwezi tutaja munsi kona ariko bihari byo dukora birahari ubutare ndababwije ukuri buruze nubona na bamwe bahora bavuga ngo butare ngo bakabifata nk'ivy'iwabo naganda babwire ko ubutare bw'u Burundi twasaze butazopfa buheze ntibuzohera ni bwishi none lithium yongere nasanze itazopfa iheze tuzokora gushika imuhero w'isi ugere fere dufise tuzoyikoresha gushika n'umuhero w'isi urinde ugera ntuzeye aya magranite ya marble ndababwije ukuri abatirike bambwiye ngo iwabo ngo yaheze jera mubwira nti wacu ntibihera ntibizopfa biheze ubutare buri ngaha mu Burundi nibashake bareke gutanguranwa inzahabu ziri ngaha muri iki gihugu hari aho bambwiye ngo haratevye harirabura kubera hari ubutare bwinshi cyane urumva usanga ari ubwoko n'ubwoko kubera byose biguma basiga hamwe basanga haratevye harirabura kubera ubutare rero ntihagira abarundi bagira imyitwarariko igikomeye twese tugumye aya mahoro tuyagumye turabe imbere gusa genda azi neza kabirya nababwiye imbere ni heza cyane kandi genda bizi yuko Imana yaravyanditse ntibizosubira inyuma yaramaze kuduha intumbero nziza tubandanye rero tugira umutima mwiza twumva ko ejo ari heza ntituba abantu bacitse inkokora ntituba abantu bihebuye ntituba abantu menga bariyakiriye ahubwo tuba abantu b'inguvu nyinshi ahejo nitwebwe nyene tuzoharema kubera ibikorwa byacu Imana ibahezagire mwese murakoze